mudukundire twongeye kubaramutsa mwese kuri BOX TV iri kumwe na Dunda Entertainment. Nkuko muyibona ni BOX TV, televiziyo nshasha izobagezaho ivyerekeranye na business online. Uno musi rero turi kumwe na Dunda Entertainment. Rero turafise umutumire yo twibwira, reka tubanze tumuramutse. Amahoro. Amahoro cyane. Na mahoro muri BOX TV. Muri BOX TV turashima Imana uko biri kose turivyura. Ego mwatubwira muri BOX TV aho muzokorera, ingene bigenda, mukorana na bande, bizogenda gute? So muri BOX TV dukorera muri Bicor. Gabo imisi za gato tugiye guhava, tuzomenyeshwa biro dusigaye dukoreramo. Mugabo uyu mwanya mushobora kudusanga muri Bicor House muri Centre Ville. Ego dukora ivya business online. Ego rero ni muri uwo mugambi rero wa business tugomba tuvuge ko twisunze ugwaruka. Ugwaruka urazi ko rugizwe n'abantu babiri. Ego hariho umukobwa hakaba n'umuhungu. Rero muri business uramaze kubona yuko abakobwa batandukanye n'abahungu. Ego abakobwa n'abahungu baratandukanye, haba mu kubaho erega, haba mu buzima bwa misi yose, haba mu look kuntu basa. Ego imyitwarire ego biratandukanye. Ndetse no mu bya business uzosanga abakobwa abantu mengo barakerebuka, bara satira cyane gusomesha abantu, iyo mvugo bakoresha mu gusomesha barasatira, ni gusatira canke kwatira. Atire ni gukwega. Ego gukwega abantu, kwiyegereza. Kenshi nk'abakobwa iyo baba badanaza amabotike urabona yuko mu kukwakira canke mu mabiro, mu mabanke canke mu mabiro atandukanye, urabona yuko mu service atandukanye abakobwa iyo bakoramwo ukuna kwakira asico kimwe, kuko kaya gasurire kiwe karakwatira. Rero uravuze mu mabanke, mu mabiro atandukanye, ugize igihe kandi biranaboneka yuko cyane kuri akeye ni hajya utangura gushikira, haba hari abakobwa noneho baravanze n'abadamu. Hanyuma ugaca ugenda ku basekreteri, ni gake uzusanga abagabo ari abasekreteri, uretse nko muri leta mu bihe bisanzwe, mu mabiro asanzwe ukunda gusanga abakobwa cyane aribo benshi. None iyo opportunity uyumva gute? Murakoze cyane. Izo opportunity zo kuba mu service atandukanye, mu mabanke, mu microfinance, ego ndetse no mu mabiro atandukanye yo muri iki gisagara cya Bujumbura ndetse n'ahandi hagati mu gihugu, uzosanga izo opportunity zikunda kuronka igitsina gore. Ego zikunda kuronka igitsina gore. So sinzi impamvu, sishobora kuvuga impamvu nyene duduriye kuko ntayo nzi, ariko hari ico nshobora kwibaza ati kubera iki usanga, kuko nk'aba wavuze ati tandukanire hagati y'abahungu n'abakobwa, ukuntu tw'abasore tubayeho, ubuzima tubayeho ubuzima bwo kwigwanira, kwigwanako, ndetse n'umubosi kugira guha akazi uri umusore ni ikintu kigoye. Ni handi bagutuma ngo experience y'imyaka ini ubizana mu cyanditse. Iyo utava no mu muryango wabo, muri famille yabo, biratandukanye, biragoye cyane kugira ngo aguhe akazi. So ariko umuntu w'umukobwa igitsina gore surtout ego ntabwo barinda kuraba ngo urumva ava mu muryango wacu baba yatira ya look ukuntu look imeze, ukuntu utambuka, ukuntu umeze. Ari aba boss rero vraiment tuni ngorane abakobwa bakunda guhura nayo. Iyi ngorane kugira ngo amuha akazi arinda kumusaba ivyo amusaba. Ego uravyumva,
kugira ngo bikunde amuha akazi wanashaka arashobora no kukamuha atabimusavye mugabo afise iyo ntumbero ariko mu nyuma yaramaze kuba asa n'utera kontra gutyo narijya kenshi ukunda gusanga ari ibintu vya privé agaca atangura kumumenasa ati ndagukura mu kazi wamaze guhonja amahera kandi ikindi naco kugira ngo namuha akazi arashobora kumanza kumusaba ivyamusaba kugira ngo bikunda agira gute urumva izo strategy ndakenye ndagize nte iki kugira ngo ndonka akazi mana ngo nawe urabibona inzitwazo nyinshi izo strategy ni gutibanga kugira ngo ashobore kuranka ku kazi izo strategy rega ni nka zibiri hariho ngo ukubwira kandi birabaho burya n'amaka particulier hariho ukubwira ati jewe imbere yuko ndaguha akazi ubanza kunkorera bino hakaba n'uyundi abanza kukaguha hanyuma akabigusaba yuko bimukorera mu nyuma y'ama service abari kashe rero akakubwira ati nzoca nkongera hari burya n'ababironkeramwe imiduga oya ama opportunité ni menshi baronka opportunité ni nyinshi ni menshi baronka bamaze kugira gute gukora ico gikorwa mugabo ico no hanura ni giki nuko hakobota ibanga ikimana yakwandikiye gitegereza gushika naho wogira gute ikimana yakwandikiye gitegereza gushika rero ikindi no hanura aba bakoresha ni baraba ubumenyi umuntu afise mu kazi bareke kuraba igitsina bareke gukora ama discrimination afatiye ku gitsina ico bita sex discrimination ico ni kintu kikunda kwigaragaza mu gihe abantu bagomba guhabwa akazi cyangwa bagomba gutanga akazi cyangwa ugasanga baravye look ikijyango ngabo ugasanga uvuye ku ishuri kuri kaminuza ugasanga wona gakora neza ikibazo banagitoye mugabo ugasanga nta kazi ugize gute ugasanga bagutaye inyuma kubera atazoshobora kuronka nkina guprofita uri umuhungu ntarakimwe wo mushoboye akazi rero izo ni ntambamye abahungu duhura nazo cyane ku bahungu baba barize ariko rero kandi ku bandi bahungu tuje mu buzima bwo kuba tashoboye kuca ku ntebe y'ishure b'abakobwa ndetse n'abahungu urazi kuba muri iki gisagara ca Bujumbura ni ikintu kigoye ku bantu baje bava ruguru rero kugira ngo ashobore gufatisha ubuzima hano mu gisagara ca Bujumbura ni ikintu kigoye rero ashobora kuva ruguru kenshi abakobwa bakunda kuva ruguru baje gukorera mu nzu bijya bitwa abayaya ababone rero bamaze gushika agishika mu gisagara ca Bujumbura rya mbere uko agenda aramenyana n'abagenzi agenda amenyana abantu ku ma église basengana ki uraza ndakurondera akazi akahura n'umugenzi ati uraza ndakuronkera akazi eti ugomba gukanura ugasanga ugomba kubona babagenzi babi umugenzi w'umukobwa wanashaka aho uraye ugasanga ndakuronkera akazi w'umuboss araho mugabo condition ni ugiye gutera imbere nawe akarabati navuye ruguru mu misozi nanutse nabaye nabi ugomba gukora iki nibi nanje niko nabigenjeje sinaje nashikiye mu kazi nagize nuku agatibanga urumva ko ariho ari ibintu byinshi bituma igitsina gore gifatirwa aho hantu ko usanga cyataye ibanga wabahanurike mu byerekeranye n'ingene nabo nyene baba bariko bararaba imbere ejo hazoza mu gihe bashikiye muri ivyo bintu bibononera ivyiyumviro kuko urumva ari igihuro nk'amahera bikakononera ivyiyumviro bikakononera akazoza wewe bahanura iki ku byerekeranye nibi vyaya ma opportunité yo kubanza guprofitwa gucyo murakoze cyane jecho no bahanura niki icambere kirazira gutibanga no mico y'ikirundi kuva kera cyarazira none wumva bigirane udataye ibanga ucupfukenye nyene nta nakazi woro hari umugani uvuga ngo utibanga ukabutaya karanga Petero nkuru nzizashiye yongera kandi kantu ukatorana akaranda ego so ico nababwira ni nuko gusa nibigumye igihe kirageze igihe cy'umuntu kizogera kandi igihe cyabo kizogera utangure kuronka ya opportunity utarinze gusesagura ibyo usesagura utarinze
kugira iki n'ibi nuko tutavuze iby'ibiturire hari abatanga ibiturire biba ku bagabo ku bagore baritanga ubwabo urumva ni za opportunity ubukamishije rero icyo nobahanura ni ukuri nitwihangane umwe wese afise igihe Imana yamuhaye cyo kuronka amahirwe yo kuronka akazi cyo kuronka amafaranga ukamererwa neza rero ushobora no gutibanga bikakubyarira ibindi bintu ukandura umugero wa sida cyangwa ugatwara inda zitifujwe cyangwa mu by'ukuri ugata ukwizerwa kuko mu by'ukuri ushobora no gutibanga n'akakazi ntunakaronka bibaho rero icyo nobahanura nuko mu by'ukuri bogumye ibanga bihangane basenge mu by'ukuri udasenga ntushobora gushika ku kintu usenge wizera Imana kandi bizogenda neza tugaruke ku kintu cy'urugo bavuze yuko nta mwongo buri sato ibidahizwe kuri ba bantu bakora akazi bakageza no mu ijoro yataha kugira ngo ubone ko afise security agaca tahanwa n'umukozi cyangwa umushoferi wa deje cyangwa akabariwe deje nyine amugutahanira kugira ubone yuko ngo yari afise security muke indani muri wa mucezo w'indani wewe akaba mu profita kubera yamwemereye akazi yego aho rero ni kuhagabira cyane ubahanura iki mu byerekeranye n'urugo icyo no bahanura kubijyanye n'urugo wisanzwe ufise umugore cyangwa ufise umugabo cyane cyane ku badamu ufise umugabo ni wige uburyo ushobora kubaho kibangane rya babiri witaweho kandi witayeho ubu kabumbwa n'umugabo umwe sivyo none bagutegeye mu kazi ushobora bashobora gutegera mu kazi ugatahanwa n'umuboss bro biragoye kwizera cyane naho utahanwa n'umuboss biragoye kwizera umuntu kumwizera biragoye ku buryo uri umugabo ufise umugore wambitse impeta atahanwa n'umuboss kandi yahora ataha mu bundi buryo imodoka y'akazi mu gico gyatahanywe n'umuboss encore saa 5 z'ijoro saa 6 z'ijoro urumva ico ko ari ikintu kitoroshe izo ni namba mu zindi bahura nazo mugabo mu kuzirinda nuko worabaneze kuko ashobora gutahanwa n'umuboss ugasanga aramutahanye turamuhaye lift bisanzwe ivyo bibaho mugabo kandi arabe neza mbega uyu muboss antahana buri munsi ambwira iki canke mu mabiro naronse akazi gute byagenze uku rero nk'ubu imbere yuko urazi ko hari abakunda kuronka ubwo buzi atari n'abagore bari inkumi ageze kuronka umugabo yo mubwira inzira yoba yaraciyemo kugira ngo ashobore kuronka ku kazi kugira ngo azogende kuri uwo mugabo yarabimubwiye biragoye ko inkumi ibwiha amabanga yose y'ibintu byayishikiye umusore biragoye mugenzi rero urakurikirana Dunda Entertainment cyo kimwe na BOX TV twari turavuga ubuzima hagati y'umukobwa n'umuhungu abahungu kugira baronka akazi benshi hariho igihe batanga igiturire ntabwo bitanga mu buryo bw'umubiri ibyo ntibiraba mu Burundi canke bakaronka akazi nyene bakoze ikibazo mugatwe ko turavuga intambamyi ziri ku bigeme cyane ingene bigenda woduha impanuro ya nyuma uhanuye ugwaruka cyane rw'abakobwa baba bobo imbere yabo hari kuzotunga umuryango kuzorera abana bundi mugabo akareka kwivanga muri ibi byo guprofitwa ubahanura iki icyo no hanura inkumi ndetse n'abadame muri rusange nica kinye navuze nibagumye ibanga utibanga kabutaya akaranga gatorana akaranda niki sinkikiza sikintu kiranda gategera kwira hose rero kandi ibyo bigira ama effet negatif bageze mu rugo uko wa mugabo ategeza kubibona ategeza no kumubaza ati byagenze gute aciye amwishura umba ni kwa kundi ko kutizerana
ntabakimwizera akavuga ati wewe warataye ibanga wagize ntabakimwizera. So rero nibagumye ibanga bihangane bizera Imana izobaronsa izo opportunité zo kuronka ubwo buzi kandi batarinze gutibanga. Tugushimire wo twibutsa izina ryawe. Nani ndabashimiye cyane ku mazina mwari kumwe na Jed Iranzi. Nanje nari kuri kamera kandi nkongera nkaba arije nari nyoboye kino kiganiro nitwa Melance Nice. Murakoze neza cyane.